ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'uwa Somalia yakiriwe kuri uyu wa gatatu Bujumbura ngo barabiye hamwe ibijanye n'umutekano muke wibonekeza muri bimwe mu bihugu cane ivyo mu biyaga binini biri mu itangazo ryasomwe na Ambassadeur Albert Shingiro umushikiranganje ajeje imigenderanire n'amakungu yanamenyesheje ko ngo mu vyatumye ashika i Burundi harimo ikijanye no gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri. Kuja kuba mu yindi ntara bimuriyemwo ngo si ikintu coroshe ku banyagihugu bo muri zone ya Gatumba ni muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura, akaba ari nyuma yaho umushikiranganje wa mbere mu kiganiro n'abashikiranganje aherutse gushikiriza ko ivyo kubakirwa uruhome ruzibira amazi bama basaba atari wo muti urama. Murabikurikira mu kanya mwidonido ry'ano makuru. Dasubiye kubaha ikaze muri ano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi. Radio Isanganiro ngo iratanga akaryo ku muntu wese ashaka gushikiriza iciyumviro, nivyemezwa na Francis Rohero umunyepolitike yigenga mu gihe turi mu ndwi yahariwe imyaka 21 iheze. Radio Isanganiro itanguye gusamirana uwo munyepolitike avuga ko ababazwa gusa nuko rimwe ashobora kubura umurongo, agasaba leta ko yofasha ibinyamakuru bigashobora gukora vyorohewe. Radio Televiziyo Isanganiro niyo yampaye ijambo bwa mbere muri iki gihugu. Murazi ko ibinyamakuru vya leta bidasanzwe biha ijambo bose, wasanga biha ijambo abari muri leta. Radio Isanganiro rero je nayimenye impijambo impa kuvuga ico niyumvira ngaterera mu gihugu, haba mu vya politike, mu vy'imibano, mu vy'inkino n'ibindi byose vy'igihugu. Yaratumye jewe menyekana uko ntari gushobora kumenyekana iyo itabihari. Rero nashaka kuyikeza kuri iyo myaka. Radio Isanganiro yaciye mu ngorane mu 2015 barayonona, ndagira agahinda mugana narasubiye kunezerwa mbonye isubiye gukora ihaye ijambo abarundi nkuko yamye, nkandayifuriza kandi kubandanya ikora neza iha ijambo abarundi, itume ivyiyumviro mu gihugu bishobora kugira ikibanza bisubirire ingimba nkuko mukunda kubivuga, kuko abantu b'abarundi bibaza yuko byose bashobora kubironka uko babigwaniye, barinze kubikomera induru gusumba aho bisangizwa n'abantu baremye ubuntu. Nibaza ko ivyo ari byo mwishinze kandi mwibandoka. Hari igihe numviriza radio rimwe na rimwe nkumva yuko bitavuga neza, sinzi ko bafise ivyuma bigezweho, sinzi yuko Radio Isanganiro ifise uburyo bukwiye bwo gushobora kubikora. Radio Isanganiro ntikoresha amahera ya leta, sinzi ko hari abantu bafise bayiha amahera. Nifuza yuko yo ronka uburyo ishobora gukoresha, naho ndabivuga nti mu mateka y'igihugu ingene biba bitunganijwe ivyo kumenyesha makuru, leta yari kwiye gushigikira gose ibinyamakuru kuko ntivyikorera, bikorera abanyagihugu, kumenyesha inkuru abanyagihugu, kubatuma bashobora kwiteza imbere. Ni bimwe mu bintu bituma abo bantu bashobora gushimirwa bagashigikirwa. Abanyagihugu bo muri zone ya Gatumba ni muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura ntibashimishwa n'iciyumviro co kwimugwa muri ico gice. Bibaza ko kujanwa kuba mu yindi ntara batamenyereye vyotuma babaho nabi. Utwara iyo zone arabahumuriza akabasaba kurindira intumbero ya leta. N'inkuru tubaza Omehando wayo. Ivuza ko ikibazo c'indigi kidashoboka mu bisanzwe tubona ko gishoboka. Umaze kumva ijyangingo yakubaha umushikiranganje wa mbere yasohoye yatubwira ko umutura amatara wo kubaka idigi aho bwari kutondera ahantu batwimurira yabaye nk'iduciye umugongo. Nguko uko abanyagatumba babibona kubijanye no kwimuka muri ako karere kama gategwa n'imyuzurira mu gihe c'imvura, bavuga ko batakiriye neza ivyavuzwe n'umushikiranganje wa mbere mu kiganiro c'abashikiranganje n'abanyagihugu giheruka ko kubaka idigi ku nkengera za Rusizi atari umuturama. Bati ntitwiyumvamwo kwimuka. Twebwe twashize mu Gatumba hari mu mwaka 1980. Urabona ko ahantu tuba ari igigwati gipimye kandi kimeze neza, kirimo n'amapoto y'amatara y'ivyuma. Tegere tuhaza batuzanye bazi ko bishoboka ko twohaba.
kandi kwiga twe tuhashika Rusizi ntari bwigere dutera no munsi wa rimwe twahashitse dusanga hari inkombe nini cyane rero nizere ko abateguye igisagara bari bavyize neza barabibona barabona ko ahantu mu Gatumba arahashoboka ko abantu bohaba uwo mugambi rero leta iravuga ngo ntingo ahantu hadashoboka harashoboka. Ubu je navutse mu 1961 nkaba mvukira mu Gatumba kaba ari hondi nkaba mfise abana bangana 10 aha mu Gatumba ndahafise iparcela zishika 4 nubwo bodukura ha umva boza bomba izo parcela 4 amatongo ndimba niyo ntunze ndayafise aha nyene mu Gatumba kuko ridigi haje ntibigorana kuko leta ishizemo ubushake kuko n'umuvyeyi yateza kugira kigoro ikaraba ingene yodukorera iyo digi kugira ngo abanyagihugu babeho mu mutekano ntangere. Aho bigeze ubu bihaye iminsi ya 4 na 6 kubw'ibikorwa rusangi kugira bigwaneko bapakira ivu mu magunira bakazibiraho uruzi rumenera kugira amazi yoye gutera imihana ibikorwa bizwi no mu ntwaro ngowe ruyi nyumba kumi wa quartier Rusizi yizera ko bizobafasha. Ibi ni ibikorwa by'abene gihugu bitanze bonyine kugira babe ko bomara na kabiri bonyine bari hayihangiriye kuvuga iyi minsi 2 kuwa 4 no kuwa 6 tuve hasi dukora ibikorwa ubwo rusange turazibira turabyize ibi bintu by'iwacu twamaze gukora ngaha bizodufasha kabisa. Icyo gikorwa gusa nibyo tuko turasaba none munsi leta no muvyeyi wacu nta wundi dukomera amashatari leta ni dodora hariho hose badukorera idiki ibyo kwimuka twebwe abanyagatumba ntabyo tubona n'ukuri. Muyoboke Jean arongoye zone Gatumba avuga ko bahimiriza abanyagihugu kwama bashiraho leta ishize igihe cyose itanze intumbero yuko ibintu bikwiye kugenda ati vyizotubwira nivyo tuzokora. Twe tugerageza kubumvisha ko leta ari umuvyeyi niyabona ko bikwiye definitivement umuntu azogwanya leta. Ico kintu cyo kwimuka leta nigifise mu mene twe turarindira hanyuma leta izomenya igihe izoyigishira mu ngiro n'ahandi twebwe n'abene gihugu dushishikara gukora ico jakuba mushikanganje yadutegetse ko ari ukwigwanako. Kuva imvura itanguye kugwa amazi aratega mu bibanza bimwe bimwe ariko ntateba gukama. Arakoze mugenzi wacu Omer Nduwayo naye babwiye mu ntango zano makuru ko gukomeza imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Burundi na Somalia hamwe no gushimira uruhara ingabo z'u Burundi zagize muri ico gihugu mu kugarukana amahoro ni bimwe mu vyatumye umukuru w'igihugu w'ico gihugu ca Somalia yishikira hano mu Burundi. Ambassadeur Albert Shingiro umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu mu itangazo yasomye akaba yamenyesheje ko abo bakuru b'ibihugu baganiriye kandi ibijanye n'umutekano muke wibonekeza muri bimwe mu bihugu na cane ivyo mu biyaga binini nka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Sudani. Ni nkuru tubaza Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Umukuru w'igihugu ca Somalia Hassan Sheikh Mohamed mu rugendo rwiwe rw'akazi mu gihugu c'u Burundi ngo n'urugendo akoze inyuma yaho aronkeye ubutumire bwa mugenzi we arongoye Burundi Evariste Ndayishimiye yamutumiye kugendera igihugu c'u Burundi. Ibiyago vy'abo bakuru b'ibihugu babiri bishira imbere gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi na Somalia nkuko biri mu itangazo risomwa n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Umukuru w'igihugu ca Somalia akabashimira mugenzi we arongoye Burundi ku gihugu c'u Burundi cafashije cyane mu kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia. At the invitation of His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and the chairperson of the East African Community, Umukuru w'igihugu ca Somalia Hassan Sheikh Mohamed yagize urugendo rw'akazi mu Burundi yatumiwemwo na mugenzi wiwe w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Baciye ijya nino uko imigenderanire yifashe hagati y'ibihugu barongoye. Bashikirije ko bikenewe ko bayishikana ku rundi rugero ariko bose bashimikiye ku nyungu basangiye hamwe n'abanyagihugu b'ivyo bihugu. Umukuru w'igihugu ca Somalia yashimiye cyane umukuru w'igihugu c'u Burundi kutwigoro adahengeshanya kugira mu ntumbero yo guterera gutsimbataza amahoro n'umutekano hamwe no kugarukana amahoro muri Somalia biciye mu nteko za Afrika zijejwe kugarukana amahoro. Security, stability in Somalia
through the African Transition Mission in Somalia, ATMIS. Ikindi abakuru b'ibihugu baganira ngo nibijanye nuko hageze igihe cuko amakungu ashigikira utwigoro turiko tukorwa n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini mu kugarukana amahoro mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hamwe n'igihugu ca Somalia. Likewise, in this regard, abo bakuru b'ibihugu bashimangiye kandi ko bikwiye ko amakungu ashigikira utwigoro tw'akarere tujyanye no gutorera umuti kugarukana amahoro mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubijyanye na Sudani bashimangiye ko ari ngombwa ko ingwano zihagarara kugira imfashanyo zishobore gushikira abazikeneye hamwe nuko hotoga umuti urama mu ndiyane zihuza abanyasudani biciye mu biganiro no gufashanya. In Central African Republic. Abo bakuru b'ibihugu babiri bakaba basavye ibihugu biri mu ngwano ko bohagarika izo ntambara ngo kuko muri rusangi abanyagihugu ataco bazira aribo basiga ubuzima. President Hassan Sheikh Mohamed akaba kenguruka akigoro k'igihugu c'u Burundi mu kugarukana amahoro mu gihugu ca Centrafrique. Jean-Marie Vianney Ngendakumana urakenuye. Urunani FENADEB rurikiyemwo amashirahamwe aharanira agateka k'abana rumenyesha ko rwatangajwe no kumva hari umwigisha akoresha abana ibikorwa bindi nko kubasehesha amatafari mu mwanya w'ivyigwa. Umuvugizi w'iryo shirahamwe asigura ko ivyo bikorwa bitagenewe abana ahubwo uwo mwigisha akwiye guhanwa n'amategeko. Akaba bivuze inyuma yaho hari umwigisha wo kw'ishure shingiro rya Buhayira muri komine Mugwi ni mu ntara ya Cibitoke akoresheje abana bo mu mwaka wa 4 mu bikorwa byo guseha amatafari. Yatangaje cyane gose kumva inkumbe niyo kumva aho umwigisha afata abanyeshure afise mu ishure gafata akaja kwakoresha mu bikorwa vyiwe mu majantiye aho tuvyumviye no kuri byako tuwe gutegera kuko burya iyo umwana agiye kw'ishure murazi ko bikaya kimujanye abagiye kugira ngo arahure ubumenyi abagiye kw'ishure kugira ngo yige hanyuma kandi atewe kazuza kiwe. Tangaje nuko uwo mwigisha yafatiye ku mwanya w'ivyigwa bindi hanyuma kandi muri vyigwa byo gutegura amatafari mwaro na sable n'ibindi ivyo ntivyari muri programme. Urumva ko by'ukuri yagiye mu bikorwa atari kuri we birekana neza ko mwigisha uravye ugerageje kumva ko vyagenze ntagica atinya. Murumva ko nta mwigisha afata abanyeshure azi ko ari mu bandi bagezi biwe azi ko iryo shuri bisa birongoye agafata imfato nk'iyo akaja kwakoresha. Rero umva ko ari ibintu by'ukuri bibaje cyane gose. Ivyo navyo mugaca mumva ko bise ingaruka mbi cyane kuvyerekeye amashure kuvyerekeye amanota mu ishure kuko uwo mwanya babagiye muri ivyo byo gutera amatafari no kuvuga uwo mwanya wo gufata wo kwiga cyane wo kugira ngo umwana by'ukuri agita ku ishure. Urumva rero byagenze gutyo nko twavyumvise tumva ko vyoba kuya shuri rimwe na rimwe kwa bene ivyo bihaba. Urumva ko by'ukuri baje cyane gose. Urumva nivyo kugwanya cyane gose. Rero kuri binyenzo tugazuti ugamena meho umwigisha wewe na harimwe ko wewe bamufatiye ngaho nyene ubona harimwe bisunza amategeko. Hari amategeko ashaka gufatwa yakabijanye nanzo no mu kazi no kuvuga izi sanction administrative. Hanyuma kandi harimwe kandi hisunzwe n'amategeko kubera ko ico ni itago bwacu iyo de exploitation amategeko arahari. Irumva by'ukuri ahana abantu be nabo ayo mategeko by'ukuri najeho bahanwe kandi kuko bugiye abantu babona ko abantu bakora hana nabo hirya no hino bandi kumbura bafite inyifato be niyo baragico batinya. Amakuru twari twabateguriye ni hano duciye tuyasozerera. Nkabandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mugira ibihe byiza.